zigura amata menshi n'amaritiro ane ku kilometero kimwe zigenda. Inka kilometero kimwe icitakaza litiro rimwe ry'amata. Oui. Bivuze ko inka yarushe umunsi ntikamwa cyane. Ntabwo ikamwa cyane. Gutuma bakama inka hari ubona amaritiro, hari inka zitanga amaritiro 35 ku munsi, hari zishika no ku maritiro 60 ku munsi. Nkimwe ubona ukuntu amata yohita aduga yiyongera nuko ari ukuntu nuko batabizi, ariko uyu muntu atazi ibintu murumva yuko akora uko ashoboye. None mu civugo ca diaspora c'umwaka nabonye bavuga bati jewe nk'umurundi aba mu mahanga noterera iki igihugu kugira ngo dushikire yambona kazoza aba diaspora ufite ama experience atandukanye. Nkawe urumva urafite experience mu burimi, urafite na experience mu bworozi no muri transformation, no muri transformation nivyo woterera iki rero. Mama Kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha barya abantu bose bagendana zandwara nizi yo nozidondagura nkazima. Urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na C, zamibe, umusipa, abafise ikibazo ca estoma, amafigo, ibivyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara, iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza inguvu ku bubakanye, imvune, amakonyera, sinezite, babana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cane, benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko. Sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi none ico kigo gikorera ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Okay, yes, tubaramutse tubipfuriza mu mahoro y'Imana n'abantu maze yongere kamagara meza n'amafaranga. Turakura mukije namwe cyane mufasa. Ati turakura mukije cyane. Naje baramukije mwese. Yego. Tugiye kuganira nande na Fides Hatungimana. Okay. Numu diaspora yabaye mu mahanga imyaka myinshi. Imyaka 50. Imyaka 50. Mugabo avukiye mu Burundi. Navukiye i Burundi. Hano Gitega ntago turi Gitega, hano turi mu Kayanza. Wakuri wavukiye Gitega? Navukiye Gitega hanyuma nongera mbi Bujumbura, ariko mvino nja Mutariyano n'umwana nkiri mutoyi. Okay. Birumvikana ko n'ikirundi ngira ngo nticaba cyinshi ariko murakizi kandi murakivuga. Ico gihe mwagiye mu Butariyano muri mufite nk'imyaka ingana gute? Nagiye gutangura amashuri ya primaire. Niyo nize hariya, hanyuma niga secondaire. Mejeje secondaire niga ibijanye no kurima muri science agronomique. Niyo formation mfise ya hariya. Hanyuma mejeje université niga mu bijanye ngira experience mu bijanye ubworozi. Niho nakoze imyaka 30 nkorana n'aborozi bo mu Butaliyano, mbigisha kugaburira ibitungwa, kuhingura amata, gukora amafromaje y'amakalite no kuyashora ku isoko. Niko kazi kanje nakoranye n'Abataliyano. Nabo ico gihe baragira inka nkuko bahora bakora hadi Burundi. Abazungu barafata inka bagaturutsa ku musozi nyene bisanzwe. Ku musozi bakaragira umunsi wose bakazigendesha
kurya ivyatsi nabo ariko nabo hageze igihe batangura kuzubakira zikaba mu tuzu kubera babonye yuko mu vyigwa bagiye bakora yuko kugendesha inka umunsi wose zibura amata menshi n'amaritiro 4 ku kilometero kimwe zigenda. Inka kilometero kimwe icitakaza litiro rimwe ry'amata. Oui. Bivuze ko inka yarushe umunsi ntikamwa cyane. Ntabwo ikamwa cyane. Byavuye mu vyigwa bakoze abanyeshuri muri kaminuza baragiye barabipima babona yuko byifashe uko nguko. Nico gituma bahise bahindura system yo korora inka nuko nguko. Okay, uyu munsi ubworozi hariya bumeze gute? Bumeze buteza imbere mu Butaliyano niba mbere i Buraya bivuga yuko ubwo bumenyi bageze ko gutuma bakama inka hari ubona amaritiro hari inka zitanga amaritiro 35 ku munsi hari zishika no ku maritiro 60 ku munsi nkimwe inka za kijambere. Okay, ivyo bintu rero donc wakoreyemo iyo myaka yose urumva urafite experience nini gose? Experience nyinshi nakoranye nabo. Mu Burundi ibintu by'ubworozi biracari hasi cyane nuko nabisanze nkigera hariya mu Butaliyano nanje kubera ubwo mumenyi mbona yuko mvuga ugiye wigisha ivyo nabonye hariya kandi nakoreyemo nakoranye hamwe n'aborozi byofasha gutera imbere mu gihe cyo kugwa neza kumbure kitari kirekire nkuko nabikoze hariya kubera hariya twagira experience twegera na recherche ariko ubu ibyo twakuyemo mutashobora kubishira mu ngiro bigatanga resultat no mu myaka mikeyi. Nuko okay, mu Burundi kuvamo hashitse sinzi kwa kanya kuba karabakundiye mukashikana bororeye inka mukaraba kugira ngo mubone ndazi ko bimeze ni inama ihera nashikiye mu nama ya diaspora ubu ngubu ni ihera nzogenda ndabe mu ntara zitandukanye kuntu vyifashe. Okay, twebwe ku matere aho dukunze gushika usanga nabororeye mu nzu donc zijya nka bazana ivyatsi zikaba ngaha nyene ntizirigwe ziragenda ku musozi kurisha mugabo zikama amata make ibanga gihugira bari abakame cyane donc baronka amaritiro menshi mu nkimwe biterwa n'ivyo bazigaburira hano babiha ivyatsi mvuga birimwo carbohydrate nyinshi ariko inka kugira ngo itange amata menshi nazo zikeneye proteine bivuga yuko umuntu ashobora kuziha n'ibishishwa by'ibiharage ashobora kuziha n'amababi y'ibiti vya moringa ubona ukuntu amata yohita aduga yiyongera nuko ari ukuntu uko batabizi ariko uyu muntu atazi ibintu murumva yuko akora uko ashoboye. Uku kuntu none umuntu usanga mu vyo akeneye harimwo ubwoko bungahe bw'ifungurwa harimo izo za proteine ngira ngo ivyo tuvuga mu Kirundi ngo ni intanga nguvu ndema mubiri sanganyangaburo intanga nguvu na sanga mubiri. None igitungwa kirabikeneye none ivyo kirabikeneye utabibahaye birumvikane ko zitanga amata makeyi kandi nazo zikeneye kunywa amazi menshi uzihaye amazi makeyi zitanga amata makeyi uzihaye amazi akwiye nazo zira amatarunguka nayo arunguka. Okay, sinzi inka hoba hariho ibiro runaka umuntu yovuga ati ku munsi umwitizo kurya ibi kurya nk'ibiro bingana gute ku munsi? Ibiro ni ibiro bitari munsi y'ibiro 15 y'ivyatsi. Mugabo aho amazi biri ku ruhande. Amazi agomba kuba ari ku ruhande akaba arizo zimenya igiciro zigomba kunywa.
Okay. ntabwo agomba kubura amazi. Murumva yuko iyo bazijanye mu mirima mu busanzwe ntabwo bazishikana ku mugezi kugira ngo zinywe amazi akeneye, ku buryo nabyo bisigura igituma aborozi babona amata makeyi. Bazihaye mvuga amazi akwiye, bobona yuko uwo munsi nyene yoca yunguka. Okay. Aho hari mu bworozi kandi urumva ko mwabumaze imyaka ishika 30 mubikora. Nivyo mufise mu experience. Experience y'imyaka 30. Uburimyi nabwo mwarigeze mu bucamo. Bivuga yuko uko nakoze muri filière, bivuga yuko ngomba kumenya ukuntu umuntu arima, aho bakuri ibiryo baha n'ibitungwa navyo ugomba kumenya ukuntu ugomba kubifata kugira ngo navyo bikure ibyo ukora mu murima bigire karite nziza. Navyo umuntu aravyiga. Formation nagize nayo harimo n'ivyo ngivyo byo kurima ari imfungwa z'ibitungwa ari z'abantu n'ivyamwa byose naravyize muri universite hariya. Sinzi nko mu Burundi kuba twavuga ati turarima mbwa ntituronka umwimbo mwinshi, dufate ko biterwa n'iki? Biterwa nuko vuga iyo wimbuye birasaba yuko vyoba vyiza yuko uhasiga ibishishwa vy'ivyo bisigazwa vy'ibiterwa. Ivyo ngivyo navyo birafasha kunguka. Urumva yuko iyo wimbuye ukuramwo ivyo ivyimbo wowe ukeneye kumbura, ivyo ibiti wateye warimye, ubijanye ukongera ugatera imbuto. Urabona yuko hatarimwo naho ibiryo bikwiye, bivuga bigaburira ibiti ugiye guteramwo. Donc nk'akararo dufate nk'ibigori, umuntu yarimye ibigori wewe arakura ko bijya keneye birimo intete, acazigara bijya rero bijya biti by'ibigori, benshi bavyita ibigori. Ivyo ni impaka rero umuntu acabirekera ngaho. Ivyo ngivyo umuntu bikata mu bice bitoya akabisiga aho ngaho kugira bize biborereho, hanyuma umwimbo uzobona ukurikira bwunguke. Nivyo ngivyo. Okay. Voilà. Nivyo ngivyo benshi ntabwo babizi, babikora batabizi. None mu civugo ca diaspora c'umwaka nabonye bavuga bati jewe nk'umurundi aba mu mahanga noterera iki igihugu kugira ngo dushikire yambona kazoza aba diaspora. Mufite ama experience atandukanye. Nkawe urumva urafite experience mu burimi, urafite na experience mu bworozi, no muri transformation. No muri transformation. Nivyo woterera iki rero? Jewe icyo nshobora gutererana no kufasha kugira ngo bagire karite nziza kandi bamenye kubika ibyo bimbura, kugira ngo ibiryo bakuramwo bashobora kubibike bimare nk'imyaka 2-3, yuko yo haje igihe mvuga imvura ibona itaboneka cyangwa hakaguma imvura byinshi bikabora, abantu ntabwo babura icyo bafungura babonye ukuntu bibika. Nivyo ngibyo nshobora kubibafashamwo. Okay. Nico gituma nifuza gushira iyo centre kugira ngo nigishe ibyo bintu byose. Nifuza gushira centre yo kuvyigisha, ari kwimbura, ariko ari kworora, ari kugira transformation kuko nabivuze mu nama. Okay. Mukirera homba nkarahomba fromage barazikora, ariko bagakorana ama fromage aramba imyaka 10 n'imyaka irenze 10. Urabona kuramba gutyo ububitse niyo fromage ku isi yose mvuga bakora iramba iyo myaka myinshi. N'aba France bakora fromage ziramba imyaka 3. Muri ico gice mbamwo bakora ama fromage aramba n'imyaka 18. Mugabo none ivyo urabishoboye wewe? Ndabishoboye. Ko mvyigisha abatari hano sini kuko ntovyigisha abarundi na cyane. None ico gihe aho muteganya kuzovyigisha ngaha mu Burundi, muzovyigisha bande? Abavyifuza kandi ifise
abahungu babiri baje kuvyigira hariya mu Butaliyano bakorera hano mu Burundi. Umwe ahingura inyama izo arizo zose, uwundi agahingura nawe amafromaje aje kuvyiga muri master mu Butaliyano. Umwe ni Uwizeyimana Desire, uwundi akaba akora kuri Waka Waka, uwundi akaba ari Ayishakiye Desire avyigisha kuri centre de formation mu Cibitoke. Okay. Urumva kurundi ruhande rufite abantu bamenyereye teri muzofashanya? Twofashanya yuko nabazanye hari bamaze imyaka 10 hano i Burundi babikora. Bivuga yuko nabo bashobora kubifashamwo. Kumfashamo nako kazi. Okay. Nivyo ngivyo. Nk'ubu nko ngaha mu Burundi dufate hariho amashirahamwe usanga ahuza nk'abarimyi cyangwa ahuza aborozi. Bagiye hamwe bakagutuma ko ngira ngo byoja mu ngiro neza. Byoja mu ngiro nuko maze imyaka nigisha muri Institut Technique Agronomique hariya mu Butaliyano. Shobora kuza ndi mu buruhuko aho ubundi murumva yuko iyo ndi kwishuri ntabwo byashaka ushobora kubicisha no mu vyuma vya none. Twogera na formation au niveau de la formation à distance. Oui. Hanyuma ibindi tukabikorera mu ngiro igihe nobona umwanya nkamanuka mu gihugu. Oui, c'est ça. Ako na formation en ligne au point de vue théorique birakogwa. Byoshoboka. Okay. Bo, je numva no bashimira gose kuri akanya mufashe musangiza abarundi ivyiyumviro. Tukizera ngira ngo abazobitura ko muzobafasha. Namwe murakoze cyane.